Muri ino video ngiye kubereka ingene ushaka kuraba ugakoresha TikTok atama mega office ata connection office nubwo atakaratse mu office muri telefone yawe. Murabize ko nk'umuvumbuzi wanyu nkunda kubaho utuntu tw'ubwenge dutandukanye, reka mbere kugira ngo mubibone nkubite telefone yacu muri mode avion. Murabona ko telefone yacu twayishize muri mode avion, gusa reka ngabanye volume kugira ngo ntibishe bituderanja. Hanyuma nje kuri TikTok ndabibereke ngene dushaka gukoresha TikTok tukaraba ama video kuri gusa TikTok ndabibereke. TikTok dushaka kuyikoresha dushaka gukoresha TikTok tukaraba ama video kuri gusa, ndibaza muri kubibona. Izi ni video zitandukanye, murabona ko telefone yanje iri muri mode avion. Izi zose ni video zitandukanye. Yes my people, izi zose murabona ko ari video zitandukanye. Izi zose ni video zitandukanye. Izi ni video zitandukanye. Murabona ko turiko turakoresha TikTok atama mega dufise guys. Yes. Hello guys. Ndange kuramutsa ndabahana karibu abakunzi ba New Love Studio Bugenyuzi. Hanyuma nkaba ndakuhamagarira gukora subscribe ni muri mushasha kuri no channel yacu. Ubanze dushigikire mu gukanda subscribe, wagitive ikrone do notification kugira ngo utazigera ucikwa na video nime y'ubwenge. Murumva ko tugiye mu bintu bya free internet. Bientôt ndabereka ingene ukoresha WhatsApp kuri gusa, ndabereka ingene ukoresha Facebook kuri gusa. Gusa birategwa n'ingene za ko mbona ko mwanshigikiye kuri ino video ngiye kubahereza uyu munsi. Rero kaba video yagushimishije, nimba uyibonye kuri Facebook nyarukira muri YouTube udushigikire kugira ngo uduhe ingufu zo gukora ibindi. Uyirabire kuri YouTube please, link iri muri commentaire. Hanyuma ukawiravye kuri YouTube udufashe partage mu magroupe urimo, ushire kuri stat n'ahandi. Hanyuma nkaba ngiye kubereka rero ingene ushobora gukoresha TikTok kubuntu atama mega ukoresheje ukayiraba nkuko mwari kubibona ngaha kuri video nariko ndabereka muri aka kanya. So ugumane nanje rero gushika impera video kugira ngo hatagira akantu nakame kaza kwigera kagucika. Murabona ko mbandanya nikoreshereza TikTok yanje. Murabona yuko ari fresh n'amajo arimo, mwava mwibaza ngo nta majo arimo. Amajo arimo nije nagabanije kugira ngo ntibantere copyright. Okay. So reka rero ndabereke etape par etape ingene ushaka gukoresha TikTok atama connection office. Telefone twanze tuyikure muri mode avion hanyuma iduze connection. So etape za mbere zo kugira ngo ukoreshe TikTok atama mega office nyene biragusaba kuba ufise konte ya TikTok. Kugira konte ya TikTok navyo nta birenze, uraja muri Play Store. Ubaye udafise TikTok uza kuja muri Play Store yawe. Yes, uza kuja muri Play Store yawe kadushemo connection ndabibereke. Hanyuma ukaja hano muri recherche nyene turondera ibintu, wandika ijambo TikTok nta birenze, ucukubita recherche. Ndabahamagarira abenshi gushiramo i TikTok nini apana TikTok Lite. TikTok Lite ni gatoyi, hari ibintu usanga kadafise. Abenshi ndabahamagarira gukora TikTok nini. Kandi wifuza no kugura TikTok ihemba, ijya TikTok iri monetize hano kuri YouTube yacu. Video iriko no kuzanyina hano gakwita recherche ino New Love Studio Bugenyuzi. Ukacuja hano mu ma video yanje ngiyi ingene ugura TikTok ihemba. Murabona ko ari video nyene imaze akanya gatoyi. So umaze kuyitereshaje rero ya TikTok uraza kuyinjiramo. Mu kugura TikTok bagusaba ibintu bibiri. Uraza guca ngaha ino hepfo ino handitse profile ndabereke. Ucuca ngaha kuri aka gashusho kameze nk'ako umuntu ngaha. Hanyuma ndabibutsa yuko mu kugura TikTok bagusaba swat gukoresha konti ya Facebook canke gukoresha konti ya Gmail. Je nibaza ko ikintu coroshe ari gukoresha konti ya Gmail, ni navyo nigishije muri ya video. Hanyuma wifuza kugura TikTok ihemba urabanza ugahindura location. Biba byiza ubanje guhindura location ugashira ku Bufaransa canke Ubutaliyano. Aje mapay eligible. Muraza kuyabona muri ya video za kuyiraba video kuri YouTube. Mbere ca ndayishira kuri playlist. Kuri YouTube ku buryo uheje kurabi ihita yitamo ukacifyonda ko. So hanyuma etape rero igira kabiri maze kubutse konte ushaka kuzuraraba video z'ubuntu ucuduga hajya kutuburungu dutatu ino kudukwego dutatu. Hanyuma ucusyonda ahantu handitse settings and privacy. Ucavyonda nkuko
hanyuma numara kuhafyonda aza gucumanuka ibi ubigira uri kuri connection swate uri kuri wifi canke warose nk'umuntu agupataja canke ufise utumega wewe umva ndiko ndakwereka ingene wewe dufate tama mega ufise ndiko ndakwereka tama mega ufise ingene wocubandanya ukoresha iyi TikTok ukaza kubikoresha nyene wibere nk'ahantu ikaza kuguteramisha nk'umunsi wose atama mega ufise sawa gusa aka kanya turiko turabikora bino bintu urabona ko ari ibintu byo gutereshaje bisaba ko usama mega ndaza kukwereka so ucumanuka kamanuka murabona ahantu handitse offline videos okay ucuza ukacoshona ngaha kuri offline videos yes maze kuhafyonda sorry kidogo maze kuhafyonda kuri offline videos nukuvuga ngenda kwereke je ko yanamaze kuyaactiva biko biramera nk'ibigorana ariko nta ribi reka nkoresha iyindi konti kugira mubone neza mu bitaho reka nkoresha iyindi konti ya TikTok ndabibutsa n'abantu batazi nyene konti ya TikTok uyihindura ukiconnecta ku yindi nabo nyene baca babiboneraho so got it uraza ngaha okay guys ukashusha hariya kutubengo dutatu ushesha kuri settings and privacy ucumanuka ahantu handitse offline videos sisawa murabona ukihafyonda bacaka ati offline videos download videos to watch offline donc aha ni nko planifa ugategura video uza kuraba mu mwanya tama mega uza kuba urasubira kuronka nko wewe ubaye wifitiye ntuzenya ubaye uri kuri wifi canke warose umuntu aguhama mega ucuhitamo aha akuri 200 videos sawa ucumanuka ngaha nkuko si sawa ukacufyo ukubita download ucukubita ngaha kuri download hepfo kuri download ucuhitamo video ngaha ucuhitamo kuri download yes canke ngaha kuri 50 ijana 150 ucuhitamo ama video ucukubita hano kuri download tugira continue continuing using serial data for this downloading tuwe kwa tuko dukoresha ama mega cha dukoresha ama mega murabona ngaha iyi telechargement irikira zitegura za video zose tuza kuguma turaba yes you're watching offline videos ubu nyene deja urabona ko ngaha bampaye aka message hano hepfo sinzi ko muri ko murabona aka message aha hepfo aka message ngaha hepfo bampaye you're watching offline videos nukuvuga iki ahazi yese nkane video na nisabiye ubu nyene tukivugana nk'ifyonda nkivamwo nk'icogera connection reka ndabereke reka nokare connection murabona ko nayo gaye reka nje kuri TikTok mwana ko video ngo manda ziraba neza kuri kwamye sasa nkane video nyine ubu nyene baheje kuzima aha nyene umva nkane video urumva nawe ko umunsi wose wohera ibaze rero wahisemo desam video so cyari kigo cyo bwenge rero nari nabateguriye mushishikaye kudushikira mukora subscribe kuri no channel yacu ni Eric nkibisanzwe murabizi ko ntigera ndabamara amazi ndi mutananigwa mwe gusa munshigikire mukore partage n'ahandi thank you